ni Real Madrid bagarutse muri Laliga EA Sport abantu ngira ngo bazara babonye ko kwa gatandatu no ku munsi w'Imana no ku gatanu nabwo twari muri Laliga bivanye nuko hari igikombe gikuru hari igikombe gikuru bose bagomba kuja inyuma ya Sociedad na igikombe igikombe cy'umukuru w'igihugu ni cy'umukuru w'igihugu cyane cy'umwami hari n'igikombe cy'umwami ini wacu tucita igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu kiriya gihe baranagerageza ubu finale zobera hano kuri Stade Noir ino saison ni kuri Stade Noir ari turanagerageza kugira ngo turabe umwanya nk'icubahiro nabo bayaronsa kandi kugira ngo ico gikombe bahari kubera ko kiba kimwitirirwa uyu mugoroba Real Madrid bagarutse muri La Liga EA Sport bari kuri journée 33 ya kino gikombe ca mbere mu gihugu ca Espagne bagarutse ku kibuga cyabo Santiago de Bernabéu barakira kipe yitwa Deportivo Alavés n'umuhagarikizi yitwa Javier Martinez Manuel ndetse n'utwa Iglesias Villanueva muri Val ni Real Madrid igarutse hazari bisa nkaho ataceho icera kubera ko mumenyereza witwa Alvaro Arbeloa babimubajije muri conference de presse ati mugarutse cyo mwera ati biragoye ariko mathematiquement tugiye kubandanya gushika ku kanyuma turabe ubwo dushobora kuba two kwitwara ariko bagarutse Santiago Bernabéu bivuga ko bugarijwe n'ingorane zigiye zitandukanye muri iriya equipe na cyane ngo mu bwambariro hadasa neza mvuze hadasa neza bivuze ngo hariyo imishwano ariko kandi bagarutse bisa nkaho amahigo menshi kwijana abarungika mu mwaka ugira kabiri atagikombe na kimwe iyi equipe itahukanye kuva Kylian Mbappé Sanmir Rotina Mongwi Bondi agera hariya mubambi niko no bivuga ya mbere uko duhava turagaruka ku peut-être kuko kuntu vuze bagarutse bugarijwe nuko nta muntu ashobora gupinga ibiharuro turi kundwi ya 33 nkuko bivuze birumvikana ko indwi ya 33 ivuye mazo hasigaye zigira kuri 5 umuntu akurusha amanota 9 biba bigishoboka ngo atwara igikombe n'imiburu hasigaye inkino ziri munsi y'amanota akurusha n'imiburu hasigaye inkino 3 umurusha 10 ahura gitwara ngo basigaye inkino 3 umurusha 8 ubaho zitakaza akadisinda zose yani majambo nk'ubu kwa Real Madrid amubagera kuri journée 36 bikimeze kuno Barcelona ari gikombe kuko hasigaye inkino zibiri nabo basoma batigera ku 9 byabizi rero birumvikana ko mu biharo biracashoboka ariko nkuko twabivuze rafo batavuga ngo nyuma yo gutsindwa na Giro n'ubwo abafana ba Madrid ntibakwiye gutangura gukeza wa Barcelona akababwira ati félicitations ku gikombe ca 2025-2026 nivyo bivuga ariko turazi ko mathematiquement des surprises zoba kubera ko bigishoboka ariko no muzi twagiye turanaliza ubukomezi bwa Barcelona iyo consistency bafise gusombya Madrid ugasanga n'imiburi buri Madrid kugira ngo baromonta amanota basabwa ibiharuro birenga ivyo bagize ino saison yose ivyo navyo ukabona ko no muzi biragoye kuko bageze muri periode bari destabiliser mentalement badatuje ubona ko bari na expose au risque yo gutsindwa gusomba ko no muzi Barcelona yo tsindwa umuntu akavyita échec muri La Liga ko Barcelona no muzi igarutse muri La Liga yije gukonfirma gusumba Madrid igarutse yumva ko yokwita kubitira amabuye ikaba yo nazitsinda Barcelona yatsinze n'uburi ntihagira kizogira gute ikizovamo n'umwanya ahubwo jembo no kuvuga ngo Arbeloa agarutse kugira ngo probably ahireza amahirwe batayahaye bidoze nk'uyu Camavinga bariko bifatira mu nyamakuru akavuga ngo agiye gusohoka n'ibindi ahabwa umwanya probablement izi nkino za nyuma umwanya wo kwirolansa wo kwerekana ngo tushe ya Camavinga nawe yagira cari probablement umwanya wo kuretrouver vraiment Sansuono probablement umwanya kuri Kylian Mbappé wo kuza gukonfirma iyi profile we yo kuba pichichi n'ubundi kuko inyuma yi urabona ko witwa Vedat Muriki na sigara inyuma rikaraza ibitsino 22 uwundi 23 birumvikana ko hamwe yo Samara kandi barajyo bariguye kumva ko Mbappé uri mu kibuga umukinyi wa Mallorca ariwe baye meilleur buteur aha twoca tugaruka gusubira kuri abare epoque Barcelona igura Samuel Eto'o kura muri Mallorca niyo basi twashobora kubona umuntu aza gukonkiransa aba bakinyi bo muri profile ya Real Madrid na Barcelona probablement nakiriya gihe ba Diego Forlán bakina za Villarreal za Atletico Madrid sino no musi urabona ko mathematiquement ubwo bikunda ntaco Madrid bagarukanye kuri tapis vert cyoza kitwizeza igikombe sauf entre parenthèses ibitangaza retournement de situation hari kwiti bitangaza kumure muri football Landry imbere ya kipe yitwa Deportivo Alavés uyu mugoroba mbere yuko tuja mu bindi byose
hari icyo tugomba kwibaza tutera surprise imbere ya Deportivo ko twabonye iyi minsi imigwi mito yahinduye Santiago Bernabeu akarima k'igikoni nk'akambu bicira ko buherutse yaje bikoreraho Girona inganyirizaho mbere yaho gato Getafe yaje akura 3 Getafe yaje abakura na Osasuna nima nihenze uyu mugoroba Deportivo Alaves yo bimeze bite hari icyo twogira nk'amakenga kuri iyi equipe ya Arbeloa irimo kuvugamo ingorane tugira dushikire mu kanya. Deportivo Alaves inondwi idatsinze ica yisanga muri zone rouge kuko hari kinyo cinotsa rimwe hagati yabo na Elche FC 32 nabo Deportivo Alaves FC 33. Deportivo Alaves situnze uriya mwana wabo hagati mu kibuga Branco niho kizigenza wabo mengo ni yeah of course ku ruhande rwanje nayo rikiragwana n'icitwa zone de la relégation ni rukino navuga ngo uno munsi niba Mallorca yavuyeyo we réellement Mallorca ziko yavuye nyuma yo guhitana Madrid Mallorca nyuma yo guhitana Madrid igeze ku mwanya wa 15 bivuze ngo no rukino jewe uno munsi niteze ku kintu kimwe hamwe Real Madrid babagarukanye umutima wo kumva ngo ntiturarekura notangara mbonye Alaves itsindiraho Real Madrid ariko nihagaruka ya Real Madrid yakinye na Alaves nihagaruka ya Real Madrid yakinye na Getafe nako yakinye na za Mallorca nihagaruka ya Real Madrid tumazemwe iminsi turiko turabona muri Laliga EA Sport tutitaye ngo ni kuri Santiago canke yasohoye isa nk'ataciri kirakora isa nk'ataciri kwiragwanira sindi butangare mbonye Alaves ikuye amanota 3 kuri Santiago Bernabeu tout dépend n'ingene equipe itwa Real Madrid iza kubigarutse kuko nkuko twagiye turabivuga kare babiteguye kubanza kucelebra igikombe abana batwaye ca Ligue des Champions y'abakiri bato Youth League inyuma bace bakigwa kuri Santiago Bernabeu inyuma yo gusezererwa na Bayern Munich hanitezwe yuko bashobora gukomerwa induru kuko iribuka avant hari gihe abafana bifatira mu gahanga mu gwitwa Vinicius Junior body ya Real Madrid ikavuga ngo tukazosubira gufata umufana wa Real Madrid ariko akomera induru mukinyi ngaha ntazosubira kugaruka kuri Santiago Bernabeu uwo munsi nyene batangiye warning baca bakomerwa induru Vinicius n'umugabo witwa Perez bivuze ngo abafana ba Madrid baramaze kurakara Anne Blanche iri encore de téléchargement ni 295 kwijana cyangwa 90 Landry jewe nashaka mu myameri wanje nemera ko Laliga yagiye Landry ahubwo jena nibaza ko peut-être sino kurakara ku bakunzi ba Real Madrid ahubwo Landry buriye ni kutamenyira kwa muri bino bintu kubera ko sa niko kurakara aba bafise karanga mutima bisangije d'abord cya kabiri hari ivyo bamenyereye bitandukanye na zino situation bagira babemwo imyaka ibiri kuri kandi atani kitwereka ngo umwaka ugira gatatu hari kiriko kirategurwa kimeze neza cyane kiriko kirubakwa neza gishobora gutuma ivyo bibayemo muri myaka na kuri ibiri batuzusura myaka na kuri 3 ibi bintu Mike wowe gombora bino mu buzima busanzwe turi abantu tutandukaniye kuko rukoba n'abazungu natwe turirabura mugabo twese dufise kamere ka muntu muhiri wanyu nimba bavyutse ubana mu gitondo imbere yo kuja ku ishure ugenda uri mukate n'icayi hakaba ari undi mwana n'umushusha atawuronka wowe munsi habaye retournement de situation ubuzima bukanga wibaza umuvyeyi biragoye kumwumvisha ngo urumva mwana byarabaye nabi kandi byarabaye nabi bien sûr ntaco ugomba guhindura mugabo wisanga muri wowe birakugora kwakira niyi frustration iri mu bakunzi ba Real Madrid mu myaka 10 Champions League zitandatu mu myaka 10 harimo amaraliga harimo amacopa del Rey harimo amaspere coupe d'Espagne mugabo imyaka ibiri yonyene uyu wa kabiri nurangira Laliga batigaruye bazoba bagizane branche imyaka ibiri consecutive bivuze ngo abafana bari frustre kandi kuba frustre ko abafana uwomengo kuri fonde d'une part d'une autre nta fondation bifise kuko ivyo wateguye simpaka ngo bari vyo nkuko nabariye muhangana bariko barategura nico gituma ndakubwira ngo kuri Santiago Bernabeu ikintu ngomba kwitega nk'igitangaza nta gitangaza banashaka ngomba kubona Real Madrid ndazi ngo ije ari nziza uwo munsi sinshobora kuba etone ariko ni nabambi Alaves kaze kayitsindiraho izobikurikije urugendo rwatanguzwe na za Getafe na za Mallorca n'izindi zose zigiye zitandukanye Real Madrid kuri Stadio Santiago Bernabeu kwatsindirwa cyangwa kwatsindira muri no situation n'ibintu bisa nkaho bitandukaniye kuri equipe igomba kuca ibandanya kwisangamo kuronka ino nsinzi ni kimwe mu bintu by'ingenzi kuri equipe ya Real Madrid
kubera ko pe importe uburyo bira amanota 3 arakenewe ariko kandi aya manota 3 akenewe muri sense yo kumva ngo ni gute twiyeze imbere y'abakunzi bacu kuko uno munsi uje ugaca utsindigwa kuri Stade Santiago Bernabeu na Deportivo Alaves ari umukunzi aje avuga ati ubwo rero karashize ingana igikombe kigende Barcelona turusha amanota 200 haruhande yuko kigira cyagiye haruhande yuko ariko tugira dusuzugurwe muri aka kageni urumva context aniza urashobora kuvuga ati nivyo igikombe cyaragiye mugabo eske kiriho kiragenda mu buryo ubuye reka igitwari turusha 6 igitwari turusha 5 igikuba cyacitse abayo 10 naco ariko uno munsi mugatsinwa Deportivo Alaves Barcelona jigatsinda aba 12 muciye muhura bagaca bakwitsa 15 aca aba 15 probablement niwe borataka jindi match yagataho bakagitwara bakurusha prix de 15 points izo bari message imeze gute ku bafana uziko ahubwo mbona ko peut-être nako twokwita kanezero nubwo kadahagije basigaranye cette fois muri no saison n'imiburiburi bo kwitsindira iyo Barcelona no gutsinda Barcelona muri classique isigaye ni naho hantu ngaruka nkavuga ngo kuko no mwaka nabwo bakinye classique nizo bakinye mu buheruka mugabo izo bigize classique igira gatatu of course kuko iriya ni imwe urumva finale ya Super Coupe na kandi hamwe barabatsinze bo bana batwara igikombe ahandi nabo babatsinze muri championnat ariko bari bavuye muri 6 match za championnat batsinzwe bivuze ngo n'imiburiburi ako twokwita kanezero nubwo ari gatoya aba Real Madrid yo bisigaje n'imuri rw'abakunzi bayo gusanga Barcelona Camp Nou ikabatsindirayo ni naco gituma je natangwe mvuga ati reka baze Santiago pe importe resultat ataciyo bashikana ko canke n'ibindi bigiye bitandukanye baho umunezero abakunzi bako abakunzi babo basigaye bafata Santiago Bernabeu nk'ikibanza kimwe rukumbi cyo kugaragarizamo umubabaro wabo batewe nabo bakinyi bari biteze ko kumve isaha ya Safi bubundi tugaruke kuri Real Madrid nyene iri kuvugwamwo ugushamirana hariya mu bwambariro Safibu iramenyesha isaha ni isaha imwe z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza ufashe kuri kaji safi usinzira neza isaha imwe y'ijoro yuzuye neza cyane muri studio za 97 n'ibice bigera kuri 3 ni isaha yacu igira kabiri ya kino kiganiro cacu inama ya sport y'uno mugoroba dukomeza kubashimira cyane mwe mwese muduteze amatwi yaba mwe muri kuri FM yacu 97 n'ibice 3 ndetse namwe mwese muri kuri YouTube channel yacu ni PJ Classic Media abarenga majana 749 muri ko muradu kurikirana mukoresheje urubuga rwacu rwa YouTube ariko nabandi mukomeze muze ariko kandi turamakangurire kubananga mukanda kuri subscribe gufitana kuri subscribe ni tugeze ku bantu 145 dukurikirana kuri YouTube bientôt jana 5 ariko twavuganye kuri mwa kuzorangira tufise majana 2 n'imiburiburi n'imiburiburi kandi birashoboka cyane bazobana neze ubwo rero fata link ya PJ Classic Media shira muri group ya WhatsApp urimo n'umuryango wababwira ati fyondako shira na hariya muri ya komite yawe ya mariage wabwira ati terekamwo kuri PJ Classic Media bafyondeko ariko kandi bivuze neza mbonereho kuvunira kagoye abagiye batandukanye nabonye ari gihe abakantu umuntu akavuga ati PJ ukuntu ndabazi nimwe mwakoze ibintu nko kuri Facebook cyane hari abantu bariko baritirira urubuga rwacu rwa Facebook urubuga rwacu rwa Facebook rukurikirana n'abantu 200 barenga bientôt amajana 3 adufashe Clovis azana ko rwazana kuri hari abantu benshi kuri Facebook biyitirira PJ Classic FM 93 MHz bagafata n'amafoto byose bakaza ivyo bapostinga bagapostinga inkuru uraba wenye ugasanga mu gifunga avuga ati ibi bintu ni bande bapostinze byo rero abantu batwitirira bwa mbere reka tubaye warning nimba ushaka aba subscribers cyangwa se aba followers n'ibindi bigiye bitandukanye tuzo kuri poti ni vyiza ko wiyitirira izina ry'iwawe hama abantu bazoza kwera ko bakunda ibikorwa vyawe apana ko baza kwera ko abantu nibaza kwera ko bakunda ibikorwa wiyitiriye vy'abandi bantu kwera ko naje nka Zadro Mansa mfise page yanje nka jewe nyina pana nka PJ kwera ko ndazi nize PJ benshi boza mugabo haronde yuko je numenje makuru wa PJ arakoze cyane Clovis ni Facebook yacu niri ifise abantu abihumbi 285 tubiyenta amajana 3 rabaranditse ko radio station aranditse ko naho yandikiwe i Cordova muri Tanzania America
nivyo iyo niyo Facebook yacu official yacu ziriya ziri mbuga zose mubona zibisobanuye mu 5 abantu 1000 abantu 10,000 oya hari niyo nabonye ifise ngo abantu 30 na kandi nivyo barabaronse kuvise 30 kuri iri zina rya PJ itoke ariko umve ngo a partir d'aujourd'hui urashobora kubihindura kugira ngo ejo canke hirya yejo ntuzavugira ikibazo uvuge ngo nibambwiye ngo nivyagenze gute ni vyiza ko nimba ibikorwa bya post uvyizeye abantu bazoza ko abantu bakurikirana ibikorwa nibakurikira izina reka rero ko abantu baza bibaza ko bakurikiye PJ babe desi usange babe desi nibyo uri kurandika bwa ati ni wowe PJ kumbe kandi atari wowe la fois passé vyabaye oya ni na warning kubera ko dushobora no kubaripotinga buriya no ko batebiza amategeko agenga izimbuga aratwemerera kuripotinga umuntu wese ariko aracafuza izina rya PJ Classic FM mu zindi nyungu ziwiwe bivuze ngo ushobora no kuripotinga naho abantu 200 rufise bose ukababura page bakayigutwara rero ntitwifuza kugera hiyo ariko mudufashe mutereke ko ivyanyu mureke kubeshera PJ Classic FM abantu bona ko je nayibabwiye je n'umukozi wa PJ Classic FM ariko page yanje yitwa izina ryanje kandi ni wari uyobewe kuvuga ko woshira ko kandi nayitanguye ya 0 no muzifisa abantu 15,000 erega no munsi none iyo mfata page yanje ngashira ko profile y'iradio ibi byose bihari na cyane ko n'ivyi radio byinshi ubizi niba baraje nuko rero dukomeze kubashimira ariko banakane na subscribe kuri Facebook yacu bagire subscribe kuri TikTok yacu twitwa PJ Classic FM 97 kuri Instagram kuri X abakoresha izo mbuga kuri X hose turahari kuri Instagram hose turahari ubwo rero mubandanye kudukurikirana Yes, ni Real Madrid rero yagarutse Santiago Bernabeu nibaza kata kiri butume twanariza runo rukino mu buryo buseruye cyane ariko kandi shaka kuba inabaye ku nshuro ya mbere jewe mbonye Laliga bisa n'ivyadadanutse yakirikare komande zose usivye kubatwara igikombe gusa ko nk'u Barcelona ya mbere isumba Real Madrid amanota 9 Real Madrid ya kabiri isumba Villarreal ya gatatu amanota 9 Villarreal ya gatatu isumba Atletico Madrid ya kane amanota agera kuri 4 Atletico ya kane isumba Betis ya gatanu amanota agera ku 11 bivuze ngo nivyo bibanza soft surprise biragaragara ko imigwi irashobora kuzorangiza n'imiburiburi mwibi bibanza no muzi tubibonamo kuri journée ya 35 kuko nk'ubu Atletico kwiyumvira kuromonta amanota agera kuri 4 hagati yabo na equipe ya Villarreal Atletico bariko barategura ama demi finale Ligue des Champions ubona muri championnat bona atakaza ariko kandi kumbwira ko bazotakaza difference y'amanota 11 hari hagati yabo na Real Betis muri journée zitwa ko zisigaye zigera kuri 6 naho nyene babaye gusamara nkuko na Barcelona twayivuze hamwe otakaza difference y'amanota 9 gushika Madrid gutwara igikombe ubusamaye nawe Madrid hamwe otakaza difference y'amanota 9 kuri Villarreal muri journée zigera kuri 6 zisigaye babaye gusamara urabona ko ibintu ugiye kura ibiharo bisa nkuko byadadanutse kare canke biriko biradadanuka mbere yuko turinda kugera mu majournée ya nyuma tuvuga ngo mbega Real zorangiza ari yakangaye Atletico zorangiza ari yakangaye urabona ko biriko birasa n'ibidadanuka muri Laliga cyane babidadanuye hakirikare ngo twatwifuza kwigerera hariya tukibona ngo bimeze gute tukibona ko urukino ruhuje umugwi n'uwundi rugifise inguvu kubera ko ruba rusiguye igikombe urabona ngo muri Premier League ukuntu match ya Arsenal na Man City ijenye n'abantu bayishashaye kandi Man City akazi ariko bidusigira suspense komejana of course nuko rero Landry ni Real Madrid igeze hano igarutse Santiago Bernabeu ariko kindi kiri kuvuga ngo